ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakwamukije inshuti mugenzi, muko tubiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudasima Nakiza ndagutunganiriza. Mugano cuno musi turi mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru, zone Nyabitare ku musozi wa Nyabigozi, aho turi kumwe n'ugwaruka rw'imisore n'inkumi tuganire kugira ngo batubwire ingene ugwaruka rwo kwifata aho rukorera ibikorwa vy'Imana canke ibikorwa vya misi yose canke mu miryango yabo. Tukaba turi kumwe na Nitunga Rolesi, Teka Evangeline, niyo kwizera Nete, Nduwimana Joel, Niyongereze nyuma, Bonigabane Seti, Iwo Joleho Kadia, Irankunda Penius, Samederia, Giraneza Jessica, hamwe na Habonimana Joseline. Naba tuganire imisore n'inkumi tuganire. None ga Rolesi, ugwaruka umusore nkawe yo kwifata gute mu busore bwiwe? ugwaruka w'umusore nkanje kuntu yo kwifata mu myifato yogira mu bantu mu kibano cyangwa yo bakorera, yogira ingeso nziza, yego akareka ingeso mbi. No kuvuga iki ingeso nziza, ingeso mbi? No kuvuga ingeso mbi ari gihe abantu ushobora gusanga n'umusore akaja mu bushurashuzi mu kaboregwe mu busuma, yego. Ari ingeso nziza naho ni ukuba umuntu w'umwizigirwa, akirinda ivyo bintu vy'ivyaha byose vyo mwizigitira ko canka bikora, yego akavyirinda. Yego. Evangeline, wewe nk'inkumi umukobwa yo kwifata gute mu buto bwiwe? Je nibaza yuko yo kwigenza neza, hagenza ingeso nziza mu bavyeyi no mu babanyi no mu baba ko baramuraba ko bakamugira ko kuko yoba kijijwe. Nivyo wibaza nka wewe wumva wo kwifata gute atari byo wibajije? Je nkaje niko ndira naje numva no kwifata neza nyene kugira nanje bandaye hakarorera batarakizwa. Joel, umusore yaje kaminuza yo kwifata gute mu buto bwiwe? Umusore yahejeje kaminuza mu buto bwiwe ukuntu yo kwifata, yo kwirinda kuza aranywa ibintu biyayura umutwe, akagira ingeso nziza, akagerageza no kuba haba mu kibano cyangwa kuba abavyeyi b'amashengero ndetse n'abadusumba bose. Egome. Anete, umukobwa ariko arakura ari kumwe n'abavyeyi yo kwifata gute? Ndiko raba umukobwa ariko arakura yo kwifata neza, kagira indero nziza, akirinda abasore b'ivyigenze, akirinda ubusuma, akirinda ubusambanyi. Egome. Hoga Janine, abakobwa baho uba ubona ivyo ariko baradonda ingene abantu kwifata ariko bifata? Zengo kuba kwifata neza nyene kugira naho ko arabahungu baguma bamubwira amajambo mabi, nawo nyene akababwira ati ngo je ntamajambo mabi ndovuga zewe kuko je ndamenya Imana, ahubwo na wewe ngomba ndagusabira cyo kiza kugira uzomenya Imana nyene, ureke kugenda mu bintu bibi kugira Imana izo kuzigame, izo zabwira bakobwa ibintu bibereye nyene. Kandi n'ugwaruka nyene wumva nyene ko kuba kugenda mu gakiza, bakagenda mu gakiza nyene bakubaha Imana, naho yo bari umwana mutoya nyene batangana, ari umwana mutoya mu nyuma yiwe bakamwubaha. Ego. Penius, tugarutse hano iwanyu Nyabigozi, ugwaruka ubona gwitwara gute? Na cyane kugwaruka ujanye abanyeshure two kuyigenza neza, tukifata neza mu miryango no mu kibanyi, ndetse no mu ishengero, tukubaha abarongozi b'ishengero, tukubaha n'abavyeyi, tukirinda n'ibintu bijanye ubusambanyi, kwiba, n'ibindi byo kunywa ibiboreza. Ego. None ubona abo utumbereye bifata gute? Bamwe baragerageza kwifata neza, abandi ugasanga ntibubaha, baje mu bintu by'ubusambanyi, baje ibintu byo kwiba. Ego. Uti rero abeza barahari n'ababi barahari, niko bibonaga Samehe? Ego, hari habo usanga bagenda neza n'abandi usanga bagenda nabi. Hari abo ushobora gusanga badasonera nk'abavyeyi, ashobora kuvuga nk'ijambo riruta iry'umuvyeyi yari kumubarira, ugasanga n'ivyo akora ntibisa nuko yigenda neza, n'umwana agashobora kumubona ko yigenza nabi. Duhereye kugwaruka n'abavyeyi, mwebwe mu bisanzwe mubona abana bo kwifata gute imbere y'abavyeyi babo? Ushitse imbere y'umuvyeyi arashobora nko kukwibwira ikintu ati genda uzana iki,
hama ugaca usanga ugize ishavu ryinshi ugaca uvuga umukankamira aho guca utora ca kintu ukaja kukizana kugira ngo aguma anezerewe agutume aguma anezerewe nawe uguma ugenda niho umuvyeyi ashobora kunezerwa n'umwana akanezerwa. None Jessica, umwana ababaza umuvyeyi wewe umubona gute? Umwana ababaza umuvyeyi numva nyene ko abarenza amategeko y'abavyeyi bakwiye kubumvira abasonera akabubaha bamutumye akagamburwa nk'umwana nyene akamenya ko ari abavyeyi bamwibarutse. Kumbure bariko baratwumviriza reka dufate ko hoba hariho nk'umuntu atumva igituma yo kubaha abavyeyi cyo basonera canke yo bamutumagiza akagenda mwobwira ngo kubera iki abavyeyi yobubaha bakamutuma akagenda bikagenda neza. Joseline, je uko mbona abana bo kubaha abavyeyi babo nuko abavyeyi aribo babyaye nyabana kuvuga ico batuma cyose boca kibanguka kuko n'abavyeyi babavyaye. Muti rero umuntu birakeneye yuko yubaha umuvyeyi. Lores, umusore nkawe wumva ko umuvyeyi bikenewe? Ego umuvyeyi no muba ego kuko umuvyeyi kugutwara amezi 9 akakwibaruka akakurera ugashika aho ubugeze naho bufise inguvu naho umusumbye inguvu utegeza kumubaha ko aba yarakuvyaye. Ego yoga wumva wo kubaha umuvyeyi? Ariko je numva no mubaha kwere ko niwe bayaranyibarutse. Ciconye ico uwo mubahira nivyo ga Annette? Ariko ndakora uwo mubaho ko aba yarakwibarutse ugakura ukagira mu bigero ubugezemo nyamuvyeyi niwe bakuze ijoro n'umurango ne uwo mubaha kuko niwe yakureze ugakura. Leo Kadia umva ko umuvyeyi birakenewe ntibikenewe? Birakenewe. Waniseti wewe umva umuvyeyi wo mubaha gushika ku rugero ruwe? Ubu ndondeye nkaronka ntunze ndomwibuka. Nk'ubu ntunze nyene nkajaho mu gisagara na wabino nyene muzaruguru ndoza ndamwibuka nkaza ndamuzanira n'utuntu vyambagwa. Aniseti ngo yo kwibuka umuvyeyi akamuzana ivyambagwa akamurungikira ivyo badafise ruguru yava. Niko vyumvaga Joel? Ego nanje ariko ndavyumva abavyeyi nogageza nkabubaha cyane gushika ku rugero rushimishije haba mu byo badafise nkabunganira kuko nabo barakoze kugira shikaho ngeze nahageze kubera abo byose ndabikesha abo niyo mpamvu byose ivyo nshoboye nogageza nkabibakorera. Ego nkawe cyo uvuga bagukoreye n'igiki? Nkajewe baramvyaye barandera baransomesha amashure gushika kugira mpeze amashure y'intango n'ayisumbuye na kaminuza. Ego nibindi byinshi. Utero umuvyeyi yakoze ibintu nk'ivyo sinomwibagira? Oya sinomwibagira kabisa. Ego Penius abantu bibagira abavyeyi babakora ivyiza bingana nk'ivyo Joel aheje kuvuga ubiyumvira kwiki? Ego kubwi wanje abantu bibagira abavyeyi kandi ari bone babavyaye kandi babareze ni kuvuga je ndababwira yuko bohindukira ubu nyene bagahindukira bakaza barabumvira abavyeyi babe hafi y'abavyeyi baze barabatuma utuntu tundi kugira nabo bubahane bose. Ego Samehe umuvyeyi yakwibarutse akakugeza aho ugeze no munsi yagukoreye bya vyiza vyose yagukoreye we wumva uwo mwishuriki? Je nk'umuvyeyi ku vyiza yankoreye ndabiravye kandi n'ubu ndabiravye je nteye nk'imbere no mwibuka ntaco yonkenana aho naho notera imbere no guma mba hafi yiwe mu vyo nshoboye kugira ngo yamanezere wavuga ati naribarutse umwana kandi arangiriye akamaro. Nivyo mbona. Nuko rero umuntu yubasha umuvyeyi abikuramo inyungu iyihe? Jessica, umuntu yubasha umuvyeyi harimo inyungu ku muntu yubasha umuvyeyi? Ku muntu yubasha umuvyeyi ko harimo inyungu nyinshi ko barashobora kumuhezagira ntibamwatubeka imivumo kagenda abona ivyiza ku bwabo abavyeyi bamuvuga ko amajambo meza bakamuhezagira bakavuga ati uyu niwo mwana dufise kwera. Yego mbega umuhezagira w'umuvyeyi urafata cyane gose urafasha kwera. Niko ubonaga Joseline kuba umuvyeyi bifite inyungu izihe? Kuba umuvyeyi araronka umugisha kandi ivyo agenda akora agenda abonamwo umugisha
ndetse mbere arimye mbere araronka ibintu byinshi kubw'umugisha w'ababyeyi kandi n'ababyeyi bagenda bazi yuko bafise umwana batuma akabagamburukira ibintu nk'ibyo. Egome mwebwe mumaze kugendagenda mukaraba aho muba mu kibanyi mu bagenzi mubona abavyeyi banezerwa niki ku bana babo, ikinezera abavyeyi ni giki iyo babonye abana babo banezerwa niki? Okay, abavyeyi iyo babonye abana babo ikibanezera ca mbere nk'iyo umwana akiri mu nzu, ikintu kinezera umuvyeyi niyo atuma umwana akagamburuka, ni kuvuga kumvira ivyo amubwiye nimba n'impanuro izo akazumvira. Ikindi naco mu gihe umuntu aba yarasohotse akava mu nzu akubaka ugwiwe, ikintu usanga kinezera umuvyeyi ni mu gihe uwo mwana yateye imbere ashobora kumwibuka akagaruka akamushimira, yego naho adashitse aho umuvyeyi yagejeje ariko aramufasha muga akamufasha mu tuntu tumwe tumwe abashoboye umuvyeyi adafise. Yego wewe uvuga uti umwana azokwibuka umuvyeyi ari uko yateye imbere, umuntu yotera imbere ku rwego rugera hehe kugira ngo abone kwibuka umuvyeyi? So ku ruhande rwanje sinovuga yuko aho bari mu gihe gusa ateye imbere, oyaye ku rugero rwose yoba ariko mugane akabona yuko umuvyeyi ari ikintu yoba murushije uwo muvyeyi adafise. Yego Mwega Janine, ikindi kinezereza umuvyeyi ku mwana ni giki? Ikindi kinezereza umuvyeyi ni indero nziza. Iyo umwana yigenjeje nabi umuvyeyi arababara cyane, mugaye iyo umwana yigenjeje neza muvye amutuma mu bikorwa mu ndero yose umuvyeyi arashobora kunezerwa. Turakengurukiye urwaruka rwaturamishije twahuriye mu Ruyigi muri komine Gisuru zone ya Bitare ku musozi Nyabigozi. Twadukengurukiye nawe watuze yompi ufite ikibazo cyo cyunganira telefone 69 amajana 499 amajana 619 cyangwa ugakoresha 71 amajana 24 ijana 197. Bashobora kudusanga dukorera nimero ya mbere eragitiriwe Gerard inimero 27. Ndoto Simana Kiza ndakibatunganiriza ndabasezeye mugire ijoro ryiza. Uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza cyangwa kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 2140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.